Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kubageza ko vyinshi biriko biravugwa mu gisata ca politike. Gusa hanini muri aka kanya tukaba tugiye kugaruka kubivugwa muri politike ndetse n'abanyepolitike bagiye batandukanye. Mugiye kwigenekerezo ya gatanu ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abarundi batoye abashinga amateka ku nshuro y'icenda. Reka turabire hamwe amaherezo y'abagiye bararongora urwo rwego. Makuru aberekeye turabona ingene imigenderanire y'ugo rwego n'abatwara igihugu itama yoroshe. Turaza kubona kandi ingene ikibanza c'inama nshinga amateka kitama gitahurwa, ahandi naho igahinduka igikoresho c'utwara Uburundi. Amateka y'aba bantu akaba twibutsa amagorwa Uburundi bugenda buracamwo kuva mu mwaka w'igihumbi 1960. Murankundire ntangurire kuri imyaka ya vuba cane kuri Leonce Ngendakumana kuko harimo abanyepolitike benshi bazwi. Aha akaba ariho tugiye kurabira uburorero ubukeye bw'abagiye baratwara inama nshinga amateka ndetse n'ivyagiye birabashikira mu nyuma, kuko iki ari kibanza cama gicunzwe n'abakomeye cane umukuru w'igihugu. Reka dutangurire kuri Leonce Ngendakumana uyatwaye inama nshinga amateka mu biringo bibiri. Icambere ni mu mwaka w'igihumbi 1995 gushika mu mwaka w'igihumbi 1996. Ahagira kabiri ni kuva mu mwaka w'igihumbi 1998 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2002. Aho Jean Minani yankigwa kurongora inama nshinga amateka muri nzeri mwaka w'igihumbi 1995 yarasubiriwe na Leonce Ngendakumana, araheza arayirongora kugeza muri mwaka w'igihumbi 1996. Igihe Perezida Buyoya atembagaje intwaro ya Perezida Ntibantunganya, ico gihe ibikorwa vy'inama nshinga amateka vyaciye bihagarikwa imyaka ibiri. Mu nyuma harabayeho ibiganiro hagati ya leta ya Perezida Buyoya na Leonce Ngendakumana, bumvikana ishigwaho ry'inama nshinga amateka mfata kibanza. Ico gihe mu nama nshinga amateka harongewe ko abashinga amateka bavuye mu yindi migambwe harimwo Fodebu, nayo irasubiriza abari barapfuye canke barahunze. Leonce Ngendakumana yaciye asubira kurongora inama nshinga amateka kuva mu mwaka w'igihumbi 1998 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2002, abisa muganga Yohani Minani. Leonce Ngendakumana aracari muzima. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 yarasubiriye gutogwa mu bashinga amateka. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 yararongoye umugambwe Fodebu igihe kitari gito. Inshuro nyinshi yaratumwe ko mu butungane arako gupfungwa ngo haba ku ntwaro ya Perezida Buyoya haba no ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Kugeza ubu Leonce Ngendakumana n'umwe mu barundi bubahuka kuvuga ibitagenda neza mu gihugu, akaba avuka mu ntara ya Bujumbura. Reka noneho turabire hamwe abagiye baratwara inama nshinga amateka kuva umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi igihe warugeze mu gihugu. Dutangurire ko yitwaye mu kiringo c'imyaka ibiri kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007. Uyu ni Immaculée Nahayo. Uyu niwe mukenyezi umwe rukumbi amaze kurongora inama nshinga amateka y'u Burundi. Mu matora y'abashinga amateka y'umwaka w'ibihumbi 2005 umugambwe CNDD-FDD waronse intebe 64 kuri 118. Fodebu ironka intebe 30, Upona ironka intebe 15, CNDD ya Nyangoma ironka intebe 4, mu gihe MRC Rurenza-Ngemero yaronse intebe 2, abatwa nabo baronka intebe 3. Ngayo niyo matora kandi yashikanye CNDD-FDD ku butegetsi. Immaculée Nahayo niwe yatowe kurongoriye iyo nama nshinga amateka, ariko umwaka w'ibihumbi 2007 indyane zikomeye zaradutse muri CNDD-FDD hagati ya Perezida Nkurunziza na Honorable Hussein Rajab yararongoye umugambwe CNDD-FDD ico gihe. Umugambwe wiciyemwo kabiri kugeza no mu nama nshinga amateka. Uruhande rwa Nkurunziza rwahavuye rufata ingingo yo kwirukana abashinga amateka bose bari bashigikiye Hussein Rajab, uyo nawe arafatwa arapfungwa. Iyo ngingo yabaye akataraboneka mu mateka y'u Burundi, abashinga amateka birukanwa mu nama nshinga amateka ngo nuko badashigikiye umukuru w'igihugu. Ni gutyo rero na Immaculée Nahayo nk'umwe mu bashinga amateka bari bashigikiye Hussein Rajab yirukanywe mu bashinga amateka, atakaza ikibanza cyo kurongora urwo rwego.
mu nyuma Immaculée Nahayo yari yegereje uruhande rwa Nkurunziza araganwa kuba umushikiranganje hanyuma bumuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uyu Immaculée Nahayo yasandavye mu mwaka wa 2018 akaba yaravuka mu ntara ya Kayanza. Tubibutse ko uyu Immaculée Nahayo yari umupfakazi wa Simoni Nyandwi, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yakomoka muri CNDD-FDD yishwe ahawe ishano mu ntango z'umwaka wa 2005. Simoni Nyandwi yari umushikiranganje akundwa cyane, mbere bamwe batangura kuvuga ko ari wabereye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, bikavuga ko rero ikibanza cyahawe Immaculée Nahayo ari icari cyagenewe Simoni Nyandwi. Hakazaho umugabo bita Pio Ntavyo hanyuma, iwe turaza kumugaruka ko no makuru yacu ataha tuza kumuvuga ko vyinshi bitandukanye. Inyuma y'ikurwa rya Immaculée Nahayo, Dr Pio Ntavyo hanyuma niwe yatowe aramusubirira, maze arongora inama nshinga amateka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nkuko tuza kubibabwira kandi twabibonye mu mwaka w'ibihumbi 2007 abatwara Burundi barerekanye ko inama nshinga amateka bayifata nk'igikoresho bagira uko bashatse. Kwirukana abashinga amateka bitorewe n'abanyagihugu ukizanira abandi kugira ugumana ibiharuro bituma ushobora gutwara, ntaho bitandukanye ngo no gukora kudeta. Nkurunziza na bagenzi we barabikoza ataco binona. Mu matora y'abashinga amateka y'umwaka w'ibihumbi 2010 imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD yaravuye mu matora, bituma ingufu za CNDD-FDD zongerekana mu nama nshinga amateka, mbere iboneraho gutora amategeko acinyiza abarundi. Muri ayo matora CNDD-FDD yaronse intebe 81 ku ntebe 106, Upona yaronse intebe 17, Fodebu Nyakuri ya Jaminani yaronse intebe 5, Abatwa intebe 3. Aho mu mwaka w'ibihumbi 2010 Pio Ntavyo hanyuma niwe yasubiriye gutorwa mu kibanza cy'umukuru w'inama nshinga amateka. Iki kiringo cyatanguye umengo kiroroshe cyane kuri Pio Ntavyo hanyuma, ariko cyarangiye nabi cyane kubera intumbero ya President Nkurunziza yo kwiha ikiringo cya gatatu abanje gonyora ibwirizwa shingiro. Mu mwanya wa mbere Nkurunziza yashatse guhindura ibwirizwa shingiro aciye mu nama nshinga amateka. Pio Ntavyo hanyuma yashimye gukoranya abarundi bo mu migwi itandukanye, no kuvuga imigambwe, amashiramwe yigenga, amashengero nandi, ngo baganire batanga intumbero babona kuri ico kibazo. Ngo yahabereye umushinga ntakomeye cyane, vyarangiye inama nshinga amateka yanse guhindura ibwirizwa shingiro. Nkurunziza arumigwa. Ntavyo hanyuma yagumanye ubushinga ntahe, maze no mu nama y'inararibonye ya CNDD-FDD aba mu bahanuye Nkurunziza ko atokubahuka ngate igihugu mu kaga mu kwitoza ubwa gatatu. Ubwo Pio Ntavyo hanyuma yafashwe ko ari umwansi w'ubutegetsi bwa President Nkurunziza. Pio Ntavyo hanyuma ntiyashoboye kurangiza ikiringo ciwe kuko kwigenekerezo ya 28 uruhesha umwaka w'ibihumbi 2015 yarahunze Burundi. Yagiye nkuko yobagiye mu rugendo rw'akazi, acagoma yaratangaza icese kadashigikiye ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro Nkurunziza yariko arakora. Kuva ubwo Pio Ntavyo hanyuma amaze imyaka 10 mu buhungiro, ariko kugeza ubu niwe yarongoye inama nshinga amateka y'u Burundi igihe kinini kuko yamaze imyaka 8. Pio Ntavyo hanyuma akaba yaravuka mu ntara ya Kayanza. Tubandaniza kuri Pascal Nyabenda yatwaye inama nshinga amateka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Uyu Pascal Nyabenda mu matora y'abashinga amateka y'umwaka w'ibihumbi 2015 namwe mu matora mabi cyane yabayeho mu Burundi, yabaye mu kajagari, abarundi batari bake bariko bariyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Amatora yageze kuba hafi nusu y'umuriyoni w'abarundi bari mu buhungiro mu bihugu bibanye vy'u Burundi. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ntiyitavye ayo matora, ariko igitangaje urunani rw'abatavuga rumwe na leta amizero y'abarundi rwarahawe amajwi n'intebe kandi rutigeze rwiyamamaza. Bamwe mu bahawe izo ntebe baranse kuzijamwo. CNDD-FDD icoge yaronse intebe 86 kuri 121. Urunani amizero y'abarundi rwahawe intebe 30, Opona yaronse intebe 2, Abatwa intebe 3. Pascal Nyabenda niwe yatowe ngo arongore inama nshinga amateka. Ni inama nshinga amateka yafatiwe mu ingingo zibi cyane nko kuva muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI kubera gutinya ko abategetsi bo mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza bo hava bakurikiranwa ku vyaha vy'agahombera munwa bariko barakora.
mu mpera z'ikiringo iyo nama nshingamateka yaratoye itegeko ritangaje rigira Perezida Nkurunziza imboneza y'ikirenga mu gukunda igihugu, Guide supreme du patriotisme, rumwemerera umureredi w'amafaranga y'amarundi azoterekerwa avuye mu mabanga, kumwubakira ikirimba, kumupangiraho abana aho akorera, kumurihirira ivyo azokenera vyose mu kubaho be n'umuryango wiwe, imuha kandi icubahiro gisumba ic'abandi bahoze batwara Uburundi, imutegurira ikambi zo mucungera, imuha ububasha bwo kuzokwama abazwa ingingo zijanye n'ibibazo bikomeye vy'igihugu harimwo n'ibijanye no gucukura ubutare n'ibindi vyinshi. Umwe mu bashingamateka b'ico gihe Fabien Banshiryanino we yari yamirije bikomeye iryo tegeko ritumvikana. Perezida Nkurunziza yari yifuje kuzosubirirwa na Pascal Nyabenda maze akaguma atwara Uburundi aciye muri Nyabenda. Izo zaramwankiye ku munota wa nyuma, abasirikare bahoze bagwana muri CNDD-FDD basa n'abamugumukanye. Vyarangiye rero hitoje Generali Varisito Ndayishimiye. Perezida Nkurunziza yahavuye ashengera giturumbuka. Itangazo rya leta rivuga ko yahagaze umutima giturumbuka, ngariko kugeza ubu havugwa vyinshi harimwo ko yoba yarahawe ishano. Pascal Nyabenda ntiyemerewe kumusubirira vy'imfata kibanza nk'uko ibwirizwa shingiro ryabitegekanya, ahubwo Varisito Ndayishimiye we yagiriye ko yinjira mu mabanga. Pascal Nyabenda yaritoje mu bakenguza amateka mu mwaka wa 2020, ngarika abaje inama y'amakomine baturuka muri CNDD-FDD bahawe itegeko ryo kudatora Pascal Nyabenda. Inyuma yo kurongora inama nshingamateka, Pascal Nyabenda yarahawe yandi mabanga akanya gato, ubu asa n'uwibagiranywe mu gihugu. Pascal Nyabenda akabavuka mu ntara ya Bubanza. Daniel Gerase Ndabirabe, uyu atwaye inama nshingamateka mu kiringo c'imyaka 5, nukuvuga kuva mu mwaka w'2020 gushika muri uyu mwaka w'2025. Mu matora yo mu mwaka w'2020 umugambwe CNDD-FDD waronse amajwi, waronse intebe 86 kuri 123, umugambwe SNL waronse intebe 32, uprona yaronse intebe 2, abatwa intebe 3. Gerase Daniel Ndabirabe niwe yatowe kurongora iyo nama nshingamateka. Uyu numwe mu bakuru b'inama nshingamateka yatangaje abarundi mu bintu yavuga bigakwega impari. Umukuru w'inama nshingamateka yabaye hasubiramwo ivyo leta ivuga gusa. Bagenzi be mu nama nshingamateka ariko arabarongora umenga yariko arakoresha inama abana. Hageze ko abashikiranganje baza kwitaba inama nshingamateka, ni kenshi Gerase Daniel Ndabirabe ari we yabishurira ibibazo. Gerase Ndabirabe arangije ikiringo ciwe ahejeje intumbero yari yihaye gutoza umugwi mushasha wa CNIDH. Ibi akaba arabikoza abanje guhonyora amategeko ku rugero rweruye. Gerase Ndabirabe kandi yaranzwe n'inzigo ikomeye ko yasubiriye Pascal Nyabenda. Benshi bibuka mwandikira ngo asubize tablet y'akazi. Gerase Daniel Ndabirabe arangije kandi yari benshi bibaza ingene yari yahawe amabanga hambaye nkayo. Ntawe uzi ko nubu atazoyagarukamwo, narirya ari ku rutonde rw'abagomba kuba abashinga amateka. Gusa amakuru arakavuga ko Daniel Gerase Ndabirabe avuka mu ntara ya Kayanza yoba yaremerewe ko azotangura ari umushinga amateka gusa, mu nyuma akazuhagwa kurongora umurwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi severi asubiriye Petero Karaveri Ndayicariye. Gusa kandi twosozera ibi cyane cyane ku maherezo y'abarongoye inama nshinga amateka tutababwiye n'abayitwaye kuva ikibaho mu mwaka w'1961. Cyprien Kiyuku niwe yarongoye iyi nama nshinga amateka. Cyo twamuvuga ko nuko inyuma y'amatora y'abatwara amakomine yabaye mu mpera z'umwaka w'1960, abirigi batwara Burundi ico gihe bashatse guca bakurikiza amatora y'abashinga amateka. Ayo matora yo mu makomine yari yakozwe umuganwa Rudoviko Rwagasore apfunzwe icamaso i Bururi. Ababirigi baratinya rwose ko Rwagasore barondera gukora amatora atarimwo ndapona bayiciye inguvu. Intumbero kwari kugira ko amatora y'abashinga amateka bagatogwa n'abajenama b'amakomine kugira ngo upona na Rwagasore baburi saganirizo. Upona rero ngo yarashoboye kwitwara muri ONI iranka ivyavuye mu matora y'amakomine mu kurindira itunganywa ry'amatora nyezina muri Nyakanga umwaka w'1961. Aho rero ababigi barashizeho inama nshinga amateka y'imfata kibanza yarirongowe na Cyprien Kiyuku, umukuru w'umugambwe PDR, imigambwe PDR, PDC, PP ebe n'iyindi bari barakoze urunani bita Front Commun, abarundi bo bita
abo bita abarurimwo ngo ni abaforokome. Umunani rwari rushigikiwe n'ababirigi mu kurwanya UPRONA ya Rwagasore. Uyundi yatwaye inama nshingamateka ni Tadesi Ry'umunsi, aho nawe yayitwaye kuva mu mwaka w'1961 gushika muri Rusama umwaka w'1965. Uyu Tadesi Ry'umunsi ngo ari no mu barongoye inama nshingamateka mu gihe kitoroshe, kuko yayitwaye inyuma y'igandagurwa rya Rwagasore. Turaza kandi no kubabwira ko Emile Bucumi nawe yatwaye inama nshingamateka we yavuye muri Rusama mu mwaka w'1965 akayivako mu mwaka w'1965 nyene, ariko mu kwezi kwa Gitugutu. Nkuko bivugwa mu matora y'abashingamateka yo mu mwaka w'1965, umugambwe wa UPRONA waronse intebe 23 kuri 33, 10 zisigaye zicaziba iza PP, naho mengo UPRONA yari yatsinze abashingamateka baciye bigabura ku moko. Hageze igenwa ry'umushikiranganje wa mbere njyane zirakomera, abahutu bashaka kwagenwa Jeriva Nyangoma, abatutsi bagashaka Tadesi Ry'umunsi. Cegiye umwami Mwambutse yaravyanse acage n'umuganwa Leopold Biha atanu umugambwe numwe yarimwo. Hakaza Emile Mworoha yatwaye inama nshingamateka mu mwaka w'1982 gushika mu mwaka w'1987. Nyuma y'itorwa ry'ibwirizwa shingiro ryashizwe mu mwaka w'1981 ku ntwaro ya Perezida Bagaza haratunganijwe amatora y'abashingamateka mu mwaka w'1982. Ngo amatora yateguwe mu ntwaro y'umugambwe umwe. Umugambwe UPRONA wahisemwe abakandida 104, maze abanyagihugu batoramwe abashingamateka 52. Abashingamateka 13 bagenwa n'umukuru w'igihugu, bose uko bari abashingamateka 65 bava mu mugambwe UPRONA. Indi nama nshingamateka yabaye ya Ponsier Karibwami kuva mu Kakaro gushika muri Gitugutu umwaka w'1993, aza gukurikirwa na Sylvestre Ntibantunganya we yaje no kuba umukuru w'igihugu. Yatwaye inama nshingamateka kuva mu mwaka w'1993 muri Kigarama gushika muri Gitugutu umwaka w'1994, ndetse na Yohani Minani yatwaye inama nshingamateka kuva muri Kigarama mu mwaka w'1994 gushika muri Nzero umwaka w'1995, ndetse arongera asubira muri ico kibanza kuva muri Nzero umwaka w'2002 gushika muri Myandagaro umwaka w'2005. Rero amakuru aragezwe ko muri kano kanyu ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza baba bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana ibahezegire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.